Turabaramukije kandi abakunzi ba Art Burundi aho muhereye hose mukomeze kugira ibihe vyiza, mukomeze guhezagirwa. Ego ni kwa kundi nyene tudashobora kubanyoteza, tuguma tubagezaho amakuru abatandukanye ari mu mihingo itandukanye, na cyane cyane mu gisata ca sinema. Ego mu bimwe bibikorwa mvabwenge ko biba bikeneye ko abantu badukurikira bamenya amakuru uko aba ariko aragenda. Ego turagaruka cyane uno musi muyu mwanya, turagaruka cyane ku Mutama Abel. N'umutama yakuze filime nyinshi cyane, yabitanguye kera aho ubu hasigaye aho bamwitwa Mutama Abel. N'umutama akunda filime cyane ku rwego ruteye ubwoba. N'umutama novuga ko hamwe ibi bintu vya filime byo hagarara ho bihungabana muri we, ariko akavuga ati je nshaka kugera ku rwego nzogeza filime ahandi hantu, ku buryo filime y'u Burundi izoba ari filime isa neza. Numwe mu bantu bakora filime bayikunda abatayishakamwe amafaranga. Mu cyumva iki kintu, Abel numwe mu bantu akora filime ariko ukunda filime atari kayironderamo amafaranga, kuko tuko turaraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntago turagera ku rwego rwo gutanga imiliyoni zirenga 5 muri filime hama zigaruke. Turi muri ca gihe cyo gukorera filime abantu bakiryohererwa hama bikagenda neza. Rero Mutama Abel aheruka kutugezaho igikorwa ciza cyane aho yagikoreye lancement, kandi lancement isa nkiyagenze neza, aho lancement abari mu lancement bose baki bavuga ati twaza twabona ico bitwa lancement officiel mu gihugu cyo Burundi. Naho vyabaye ngombwa ko hacamwe akantu ho gucegwa gatoya, ariko nawe siwe burya vyatewe n'imvura, ko na cyane cyane ko uko yabiziga atariko vyagenze, kuko uro musi urapanga ibindi navyo Imana nayo igapanga. Ntago umuntu abazi uko ibintu biza kugenda mu gihugu cy'imbere, ko na cyane cyane avuga ko ashaka gukora filime ico no kwitwa filime atari izi filime zacu, ico two kwitwa filime ziri ku rundi rwego, ico two kwitwa filime abandi bantu bashobora gutahura. Ariko tukavuga ati none ko mu Burundi bwacu filime zacu arizo mu Kirundi, ashaka kugeza filime y'ikirundi mu bindi bihugu gute? Mbe mu bindi bihugu hazoba abantu basobanura nka kujya hari abasobanuzi basobanura filime zabo mu rurimi rwabo rw'icongereza ndetse n'ibindi birimi, kugira ngo tuwe mu Kirundi tuzitahure. Turavuga ati ashobora kuba ariko akora ikindi kintu gishobora gutuma filime y'u Burundi ishobora kuva ku rwego Burundi kagera ku rwego mpuzamakungu. Ico rero tukirandira ko cyane, turavuga cyane mu vyabereye muri lancement officiel. Abel Nduwayo novuga ko ari umuntu yatanguye gukorana cyane ibikorwa n'uwo bitwa Fanny Lavine. Fanny Lavine rero hageraho batandukanye nabi, ariko Abel Nduwayo na Fanny Lavine nta birebire byabaye, kuko gutandukana n'umuntu mu mikoranire ntaco bitwaye, usibye ko umwe agenda kwikora n'undi akikorana kandi bikagenda neza. Aho habaye igihe cyo gusabana imbabazi, Fanny Lavine asabana imbabazi na Abel Nduwayo, umutama wacu w'amateka. Ego ibintu bikameze neza, ubu bakabibaniye neza, bakaba bari abantu baguma bakorana ibikorwa bitandukanye, kandi akaba ari ibikorwa ngirakamaro, ko na cyane cyane ko bigenda neza. Ego muri lancement officiel harabonetse igaragara cyane rya Fanny Lavine n'uwo bubakanye Nolaske azwi ku izina rya Ntare wa Gatandatu. Rero aho Abel Nduwayo yari katanga kumbure, yari kakorera ama surprise abantu bagiye batandukanye, aba ama certificat yo kubashimira, kumbure abigenjeje neza, kumbure bakitwara neza ku byo basanzwe bakorana. Sinzi kari muri company yiwe canke se ari ku bushuti, canke se kuko bayiswe ama certificat d'honneur. Ego ayo ma certificat yarahaye abantu ama certificat abantu batari bake. Ego yabahaye ama certificat d'honneur, mu byumve neza. Ayo ma certificat
agamije iki? Mbe abayahawe barayishimiye? Tuko turaraba turabisha amaso ya kimuntu, abayahawe barayishimiye cyane, aho bamwe bagiye bifata amafoto baryohewe, kubure n'abadahari nabo nyene barasomwe, ariko ayo masertifika harageze aho nawe nabo abashikira. Duhagarare cyane kuri Solution Cup, nayo nyene yarahawe icyo yitwa certificat, ariko nayo nyene yaje yitwaje impano izaniye umutama wacu Abel Nduwayo. Tukibaza ko iyo mpano bayifunduye, barayikuye aho yari iri muri ambaraje, barayereka public yari aho hantu, kumbure abari baje muri lancement barabonye ko impano yahawe ari igitabo ceranda, Bibiliya yera. Tukibaza ati kubera iki yamuhaye Bible atamuhaye yindi kado? Ayo nayo namahitamo yiwe, arashobora kuba hari cyatumye yamuhaye Bible, akamubwira ati burya iyi Bible irimo amajambo azotuma kumbure haba ihinduka mu buzima, akava ku rwego rumwe akaja ku rundi rwego, kumbure abandanije ayisoma. Tukibaza ati umutama Abel azosoma iyo Bible. Haraciye umwanya twagiye tubona amafoto ari muri eglise, kumbure yifata amafoto n'abapasteri, kumbure aba profeti sinzi uko babita. Tukavuga ati ubwo nyine haci habihangiro ridasanzwe ryo kwifatanya cyane n'ibintu vy'Imana. Ariko tukavuga ati mutama Abel yarasanzwe asengana umuryango wiwe, ibyo ntitwobirandira ko cyane, ariko cyane tuvuga ati burya habaye ikintu gikomeye, bayatanze certificat d'honneur kuri Solution Cup nabamuha Bible. Ico ni ikintu sobanuro gikomeye cyane, kivuga ati burya ubumwe ntago bwaciye butosekara cyane, ahubwo ubumwe bwarahabayeho kuva aho basabaniye imbabazi. Ego turaja cyane kuri filme ya Abel Nduwayo, aho yavuzwe ko ibibazo bitandukanye. Abel Nduwayo yabajijwe ibibazo n'abamenyesha makuru, aho yabajijwe n'ibibazo n'abafana babajije ibibazo badasobanukirwa, aho yabyishuye kandi akabyishura neza. Kumbura akavuga ati ko kuyindi lancement hazogeraho azobikora neza, aho yabajije n'ikibazo kivuga ko mbeko atatumiye abanyarwanda kandi nabo baza bamutumira. Arababwira ati ntago byari ngombwa ko baboneka mwa kino kibanza, ariko akavuga ati kumbure mu kindi kibanza azoba mu kindi gihe nivyo abari ngombwa bazoba bahari, ko na cyane nabo baza babatumira bakaja mu Rwanda bakabana nabo. Ego yaravuze ingorane yagiye ahura nazo muri runo rugendo rwa filime, ariko ntacika intege, akavuga ati kumbure abikora neza, ariko aragerageza kubikora neza naho ataragera ku rugero yipfuza. Uko bizogenda kose azogera ku rugero aba yifuza kugira ngo ashobore kuba yoteza imbere igikorwa cya filime. Rero tubatumira kuja kuraba filime yiwe, ni filime nziza cyane ica kuri RTNB ikongera igaca kuri YouTube yiwe Abel Nduwayo Burundi. Ego Abel Nduwayo yarafise imbuga ziba zigiye zitandukanye kuri Facebook, aho acishaho ibikorwa byiwe abarira abantu ukuntu atanga ubutumwa babwe butandukanye. Abel Nduwayo arafise n'indirimbo nziza cyane aheruka gusohora ya gospel, aho yavuze amajambo y'inkoramutima, nayo n'indirimbo nziza cyane tubatumira kuja kuyiraba. Tukibaza ati none ko Abel Nduwayo asanzwe ari umuntu akora filime kandi akaba ari n'umuntu aririmba, ibi bintu komenga abarundi bavyiharaje kuba ari abakora amafilime bakongera bagakora indirimbo za gospel. Dushaka kumenya byo babyihishemwo ishusho nyabaki, ko na cyane biba bigoye. Dushaka kumenya ibi bintu ntibigoye gufatanya ibikorwa cya gospel no gufatanya ibi bikorwa byo kuririmba nako ibi bikorwa byo gukina amafilime. Ico naco tuzogikorera ikiganiro, kuko twasanze abakinyi bakora amafilime cyane bariko baraja mu kuririmba bakongera bagakina filime, babonye ko hariho bitanga umusaruro canke bimeze gute. Ico rero tuzokigaruka ko na cyane ko tuzoguma tubaha amakuru atandukanye kugira ngo mutarambirwa, tubaryohera, mutagira irungu. Ego turasubira mu kiganiro gikurikira, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira
kumbure umutima wo gukunda filime, mukomeze kuraba filime cyane, kuko izi filime mutaziravye nta bandi bantu bazoziraba, na cyane cyane mu Burundi bwacu. Kugira ngo zishobore kugera kure bisaba ko namwe muziraba, muzikunde, kugira ngo ibikorwa vyabo bishishikare kugera ku rundi rwego, na cyane cyane mumva ko hari ico mwoterera, muterera. Nico gituma commentaire yabayeho muvuga uko muvyumva, mutanga impanuro zitandukanye. Ego nuko mukomeze kugira ibihe vyiza, muhezagirwe.